bana afise imiduga bariyemera no ushaka kungunga ngo rukubise umuduga That's ko abagayana webaza ko imodoka twe Iko ndarota canke no Yakobo ni Bosco so ntangorane ni Bosco nari sambe ukoruye Isawa ndabona imana yakugiye neza kwe isaha igeze irakunda pana bya biyede ucubona oya no kumbwira inzira waciyemo nanje ndawe no Yakobo kadushaka abantu kwicara basi none ndakubaza ya Sikera umusoda n'abasoda bagucunga nibi no aba nabamfasha mu kazi canke twakorana ubuyede uri umuntu w'umusoda no habaho guhinduka kw'amateka ucubona nawe ibintu byarakunze ariko karyo Imana ikumpaye vraiment nawe nimba ubishaka ntegerezwa kugufasha ko ndazi twaragorana ahubwo dushaka abantu kwicara gato ufungure gato mba bikunda ariko akoze reka nce mbitsa kagakinga warugiye nako ndamanuka mu ikaritsiye kunyene Yakobo ariko sha warabaye kinini wa usigaye ry'ibiki oya na macungu gusanga tuma turya ubunure abantu twagowe okay naba ravuye kigenda ariko rero bose dusubira inyuma gato wewe waragiye urabura muri aka karere ugenda utanasezeye byukuri tuvugisha ukuri wari hehe umuryango umeze gute umuryango urakomeye Yakobo haraho bishika ukaja ahantu bivanye giturumbuko gusanga bibaye ngombwa kugenda utavuze no cyane isi tubayo razi ntabwo yoroshe ubuzima bwawe ntibworoshe gusa umwana raho narungutse wundi muryango mbere ufite umuryango wagutse apana wunduze Usiko nteye amakenga ufise undi muryango mama yes. Bita nawe byagenze gute no come on it's a long story brother imiryango ifite amoko menshi kwinosi sawa bo kandi cyo ntukirandire ko mister urazi urugendo rwawe nanje ndwera urabizi gusa ndaryoye kwa tubonanye misari baye myinshi vraiment naho ibindi no problem boss yeah nubwo biru ndacafise amakenga kuri wewe none iri tunga nkiri imodoka nkiyi aba nimbara aba bodyguard bagushunga muri aka kanya nkaka yes bishoboka gute brother ibyo ntitubirandireko hama ikijyanye n'itunga ubusinyiba mu Burundi ndi Dubai hama ikintu cyose kwinosi kugira igishikeho tanyumva neza bisaba ikiguzi nyabaki Jacobo misi nyinshi kabisa gusa uracancana bo Jacobo reka tuzofata umwanya tuganire kuri buri kimwe kandi niteguye kugufasha bose ya nubu sindasobanukirwa neza aka kanya ugiye imyaka 2 usigiye muri Dubai bibiki ukaba mbona ubuzima ugezeko ntiwavuze ngo imana Imana usenga ni nyabaki ishobora kuguha ubutunzi mu myaka 2 ukabura tunze gutyo twarirutse twaragerageje urabizi n'umugore wanje ko dusenga imana kandi twubaha imana yuko ariyo ya mbere urabona ko aho wansize usanze takirekire kirahinduka tuve muri buraga urashaka nkwereka inzira naciyemo wayishobora kiguzi cyose cyosabwa ugitanga uranzije usanzwe uzi yuko ndi umuntu umunyamwete kuva kera wari ubizi sure nta kintu nakimumbwira cyo gukora kugira nanje ndongo ubuzima ngo kinanire Yakobo Yakobo ikiguzi cyose gishoboka utego kwitanga
oya ntiwigura aja mu nzi cangaha areka Kamubwiraga. Birakomeye. Jewe ntiwambarire. Ukuntu wari umaze igihe utaha reka ushavuye. ndaziguhe ibintu mbonye nubwo ndakubwira gute ntushobora kuvyizera Ako nakakubyizera gute ndabiguwe n'umugabo wanje. kunyemera nyene reka ndabikubwire numve ngira uravyemera hewe urazi muri kakazi kanje ko gutwara ikinga ndi umutagisive ndiko ndigendera nyonga Uco utwara amahera. ntora amahera campura na Bosiko mbonaje ari mu muduga mwiza n'abango abo bita aba bodyguard mbona baramugururiye arahagaze Agenda gahoro Bosiko wa undigira kuza ngato nkakubwira umuhe agafu twakorana ubuyede nawe yari umbengo w'ababodyguard. umubodyguard yari mu modoka nziza afise n'abantu bamugururira bamucungira aribo bita aba bodyguard Yiwe modoka yiwe. yiwe afise imwe ko yarenganye wowe Nishimwe sha Imana yaramwibutse natwe izotwibuka ntaco. sha Hama ubibutse kumusaba akazi. basha ni naco catumye ahagarara yambariye yuko muri iyi minsi afitiye surprise azoza kundaba afise ikintu azombarira Imana ishimwe. Turakize. Nenda niwe mucume kwaye. kuyagabanye turi 10,000 yampaye 50. Oya reka kubesha turabe. Inoti oye nayabitse ningaye nayabonye nayanyotse urazi 50 kuri jewe reka bamwe ujya wibaza uyu munezero baza nubuso 50 ndabitahanya ha Mugabo cyenda gusaba ikintu kimwe. Era bizino era Mugabo cyenda gusaba ikintu kimwe. Wibagiye gukura mu kira 10. sha nina navyibagiye ubwo rero haji ca 10 muri senkani mire nangaye reka kwaje ntabyo nomenya no guharura ni 500 gusa. 500 rero zocu bijana kwishengero kwa mu sawa ndabiguha Imana ishimwe Ewe. tugiye kwibuka. ngira nkujyane mu rugo Jacobo mbere ya byose Jacobo uriteguye Jacobo barakubaza byinshi bitandukanye uriteguye Jacobo uyu munsi umwana wawe arapfa itegeko bari buguhe kandi iyo tugiye urayubahiriza yose ukwari utayubahirije ingaruka uze wirengere ntuzumbaze nanjye natanze umugore kugira abanyakire Yakobo basi ko bakunzanya mu shamba basi Yakobo ndi tayari kugenda byose ndavyemeye kumbona umenga ufise ubwoba ndi tayari uri tayari twagiye gabanya imifinato Yakobo shira umugore ku murongo atari ibyo urasubira mwa bwa buzima avuyemo yes hitamo ko bikaze iki ari ubuzima bwiza ndabukunda ari umugore wanje ndamukunda uribuka amategeko ngenderwa ko baguhaye urayibuka neza utaona Gadi sana ndashiriye Usiwe kundigadika cyane. ahubwo mbenda
Pasta. Karibu. Merci. Mahoro y'imisi. Impuhwe. Yesu nashimye. Amen, amen. Yesu nashimye. Karibu, Merci. karibu. bari bicaye kuri zibiri. Oh. Mama Pasta. Sawa. Merci. Mega surprise. Abona ko mwari abatuwe. Pastor aratuvangi. Abavanye mwihangane. Nta kibazo. Niba twibukanya ka kera nyine Nabibonye ko ibintu tukiri bato. Nabonye ko ibintu byari biboneka neza cyane. No gushima Imana. Azimana rero? Oya, urakoze cyane. Yego. Amavuta turayahombye. Oya. Nta kintu mfata nafunze. Yego nanjye ngaha na message Imana yampaye Imana nibantumye. Nkije. Nta na kimwe. Cyava kimana naryoha. Cyane. Yagare. Yego murakoze cyane. Yego. Reka tubanze dusenge. Hanyuma dufata akanya ko gusoma ijambo ry'Imana. Yego. Data uhoraho, mwami mwiza, izina ryawe rishigwa hejuru. Baba Jehova, urakoze kuba waturinze mwami uhoraho, ukadushikana mwami no kuri message tugiye gutanga, ukadushikana hano hantu mwami. None turakwingize mwami, urabana natwe. Data uhoraho uze kwigaragaza hano hantu, ndetse ijambo tugiye kuvuga uhoraho rize kubikimazi. Data turakwinginze ngo akanwa kacu kaze kuba igikoresho cawe Baba, kugira ngo bari uze kwivugira, ntihagira bari twe tuza kwivugira. Noneho data uhoraho, waravuze ngo batatu bakoraniye nawe niho uri mwami. Turakwinginze uhagaragare, turakwinginze wiyerekane, maze izina ryawe rishigwe hejuru Baba Jehova. Amen. Amen. Ego Luka igice cya 10 ku murongo wa mbere avuga ngo kandi abwira abigishwa biwe ati ibitsitaza abantu ntibizobura kuza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo ari kubizana azobona ibara. Haleluya. Ngo kandi ubizana azobona ibara. Ibyo bavyiza nuko yohambirwa urusyo ruremereye ku ijosi agatererwa mu kiyaga. Haleluya. Ngo agatererwa mu kiyaga hakatsitaza numwe muri abo bato. Haleluya. Manitafashe cyane. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana riko ratubwira ko ivyaha canke ibitsitaza biba byinshi, kandi ngo ibitsitaza niyo biriko biraza hariho nababa bari inyuma. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo iryo cyo turiko turasoma ijambo ry'Imana ririko rirerekana ko icaha ushobora gucinjiramo kwezwe n'ubundi. Haleluya. Kuko Satani ntazigera aca mu bantu, ntazigera aza ngo umubone ko ari Satani. Hazoza umuntu ariko wari Satani, ari we ntumwa ya Satani. Ndabyasa. Ndivye nyine bikibazanye hano waje. Mukobwa wanje ubu mugabo wawe nuko bimeze. Pasta. Andi mu nambara ikomeye cyane. Hewe biraboneka. Ariko ndizeye neza yuko intsinzi ni iya Yesu. Ntabwo izotsinda. Mukobwa wanje humura. Yesu ari kumwe nawe. Araje kugwanirira. Araje. Chérie,
Ben. Chérie. 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 Jesus. Chérie. Chérie. Chérie.
umeze neza ndashima ahantu ubona gute aryoshye twaryohewe niwe nkavuga Sonia. 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 Hey. Ah, ndio hano. Natasha. Akantu kari ngaho wakuyemo ugashize nasize. Kana ariko ndakora isuku sheke ndakata. Nagataye karakiki nawe. Urakomeye mu mutwe cyane ukomeye. Wagataye. Jina nari gichafu. Wari kurakora isuku. Nanyasuku najye wakoze rabingene hasi. Canke wari ufise umugambi wo kugakura kugira ugata. Ogashi. Nari ginuka ko duteranya prime. Jina wanyeri kimwe gichafu cyenda kimena ndakita. Gukana kwica. Jena mavuga wewe sindiki ubura muri kimwe mu mutwe. Ugenda utuntu tuntu twose ubonye mwinzu ugenda gute. Nzava sanga nibi byose wabijanye ngo nibicaho. I'm sorry. Urazi wewe burya wewe ngiye guhindurira icyo mbona mba genda ufata ibintu gusa umenye utazi n'ibyo Angel, how are you? Sawa. Karibu. Angel, Burita. Ngodeshe n'umwana wawe ugiye afite ikibazo nyabaki n'ukuri.
urabona ko tuzohava dushoborana tuzafatanye mère. No problem chérie. Sina wasiwasi, ntugire ikibazo. Umwana watankunda nivyo ukunda naho twobana. Umwana nukumwigisha akiga nzomushyira ku murongo. Ntugire ikibazo. Sawa. Yes. Ngura ramuganirize je menye. Burita. Reka muzane. Tumuyagishe gatoyi twumve. Sawa. Tekana. Ya. Urukawurina mahera. Mwana wazonya arabisha. Nashumana nahazonya inonzo zoyinjira. No kwitesha inzu ni. Iwacu tubina nkaba. Kokene hasa ni bari muri Amerika. Iki kikabo gikoriki. Umuduga carampara amahera kiranga. Uyo mwana we biramusha nawe. Reka nicara ahubwo ntavanze asanga ndiya yari muri bamwe bavuga ngo bakikuze ndakurahi cyumvira korera leta y'Uburundi amahera nayo bakura ndameze ngira Sheri warambiwe. Aya. Burita enjo wangu. Hari ikihe kibazo? Bitashe. Ni ikihe kibazo ufise? Papa aragukari? Kutanishura. Mwishure Burita, mwishure. Musaba ikigongwe Burita, urazinda gukundura umwana wanje umwe. Kumenga n'uryohewe Burita. Musaba ikigongwe Sheri. Enjo. Uyu ni ugiye kwa mama wawe mutoyi. Numwishimiye? Ni mwiza. Azogufata neza mu rugo abe mama wawe. Wigira ikibazo. Musaba ikigongwe rero. Ndasabye ikigongwe. Oya, subiramo. Kivuye ku mutima. Ndasabye ikigongwe. Ndasabye ikigongwe. Ya. Nagigo haje. Rubona. Fungura amatwi neza ndabwiye. We ntiwapfa ubaye mama. N'undi munsi ntacyo nabyiyumviye. Wowe uri indaya ya papa. Wow. Papa ndamwishimiye cyane. Ugize turamwishimiye. Ego mwana ntiwumva. Mukundane agira ati tubane ngaha. Si sawa? Ugiye mu tundi turimo rero. Sheri, sibyo nakubwira. Umwana aragukunda. Ya. N'amajamba mbari. Sinzi. Uretse ibijamba mbari mu gutu. Nibyo utakura byumva. Sheri, reka kuba nk'umwana. Burita. Oya. Reka muhamagare mukosore mukubite basi. Basa nagiye. No, Sheri. Sheri, umviriza. Tuvugane. Umwana n'umwana kwigishwa. Sonia. 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 Sheri. Sheri, wabali. Ndio nikufahamu. What the fuck? Yes. Jacobo. Utana mu mutego Jacobo, ibi bintu twarabiganire neza. Wansezeraniye ko udategerezwa gusubira inyuma na gato. Jacobo byibuke. Jibo buzima nubwo ari bwiza undi mwanya mbona ntaco bumaze je no kwisubira mu mana. Jacobo,
iyo mana uvuga wa munsi ibuka uri umuyede mbeka itakwibuka Jacobo mbona ibi bintu turimo nibyo sawa aho urenganye baravuga Jacobo boss ibi byose ubona mu rugo ijya n'infinatu ya madame kuko aronka umuceri ibiharage spaghetti amanyama Jacobo jengiye gukurikira imana yiwanje kandi ndazi ko imana yanje ishoboye urumva je ndazi ko itazemera yuko mbaho nabi ariko umugore wanje ndeke kubuta umutima dusubirane tubane mu mahoro ko je ndamukunda nuvuma nkena mugabo nkabaho atabintu vy'ikondisho cyo kuntwara abana munyikira abana ngo ubwo n'ubutunzi bumazike barika ku ruhande tuvugane Jacobo Jacobo, listen to me, my friend. Jacobo, uyu mukino twinjiyemo nta mifinato. Jacobo, umwe muri mwe ugafinata arapfa. Yes. Ivyo navyo byo gupfa jeje madame. Navyo twarabisezeranye. Sinzira tujya kwinjira mu inzira twaragisezeranye nta gusubira inyuma kwinjira no kwinjira gusohoka no Bosco ya ibyo kunkanga ngo nzopfa madame azopfa ivyo naco bingiye ikintu womenya coco nubwo wizera izo mbaraga zikuzima menya yuko imana iri hejuru ya vyose iri hejuru izo mbaraga zose wishimye reko bw'ivyo je nahisemwo gukurikira imana ikiba cyose nahisemo ibintu byawe ngira ndabivemo kandi ntagugaruka hako noheba umugore wanje kandi je ndamukunda nifuma ndabiheba n'ubutunzi bwanyu nkabuheba nashaka nkakena nkabura n'icumi ariko nzi yuko imana inyemera kino wagiyemo Jacobo ntawuzi imodoka yiwase Jacobo ugane Jacobo Papa. What? Where is Mom? Mom is dead. No. Papa, uri kurambesha. My daughter. How? I know everything. Papa, I hate you. Sheje ibintu ndabirambiwe. Urataha mu nzu ntuvuga ubunye ushwanira ibintu by'uburofa gusa. Ibibazo byo by'indanama mu mega ntibinakuraba. Jacob. Seriously, I'm done. Jacob, I'm done. Sonia mugore wanje imbere yuko umwe apfa muri twebwe babiri ndagusavye imbabazi ku kintu cyose nagukorera Kagira inkuru twombe dupfe
gipfa asanga bikubwira twitegure Jacob iyi ntabwo ari filime turiko turakina ndakeneye ko imikino ivaho Sonia mugore wanjye ibi bintu si imikino ndafise ibanga nshaka kukubarira noneho haje amabanga ntazi yes amabanga ni menshi kuko Yakobo w'uwanje siwe Jacob turi kumwe nta mabanga yawe nkeneye Yesu ashimwe mama Pastor. Oya nta mahoro n'ukuri. Mama Pastor. Nyaruka. Sizure nasi umusenge. Baba Jehova turaguhamagara kuri uno mugwayi mu izina rya Yesu turaguhamagara ngo wiyerekane turacecekesha ipfumiza abadayimoni mu izina rya Yesu turacecekesha ipfumiza abazikazi mu izina rya Yesu turabohora ipfumi mu izina rya Yesu soka mu izina rya Yesu pepo mbaya kwa jina la Yesu nasema toka sasa hivi toka muda wako umefika nafungua tumbo ya mama kwa jina la Yesu. Oh Jesus. Oh Baba Jehova tunakusaidia nyumba hii tunakutembelea nyumba hii tunaomba washe moto sasa hivi tunakufungue Baba tunaomba katika jina la Yesu tunafungua buta huyu oh Baba Jehova tunafungua huyu Baba tunachechekesha pepo zote mwizina rya Yesu turugazi pepo mizawa daimoni mwizina rya Yesu genda umuryango wahora abantu mwizina rya Yesu genda imisokoro mwizina rya Yesu turafungura inda zabo mwizina rya Yesu turuguruza datu haraho aho baba bohe turafunguza mwizina rya Yesu Kristo turacecekesha jipepo bizose turabahoza mwizina rya Yesu yakuhora wigenda gende reka mwami manazi amaraso wavile kumusala ngorogo reka gota hahana reka amaraso wakweza kuhora ahatwiki duhamagara umuriro mwizina rya Yesu oh Baba Jehova tunashukuru kwa kazi ambayo umefanya muda huu tunashukuru kwa kufungua nyumba hii Baba Jehova turashima mwamuhora turazamuye icubahiro n'amashimwe reka izina ryawe rihabwe icubahiro urakoze gutemberera umuryango mwami imbabazi urukundo rwawe nibyo dusenze twizeye maze ugira neza imbabazi n'urukundo rwawe nyakubahwa amen Yesu nashimye Amen. Urabuhotse cyane Yesu ashimwe cyane agufasha uhaguruke warusha abantu babaye mukobwa Yesu nsinzi ni yawe uheza bugwe cyane nawe tuguhagurutse urakoze cyane Yesu abaho umugisha ego umugisha amina pole
ego oya nukuri je niruka nta nibyo nari mufise telefone je ndirukanga sinahagaze mubonye ko nanyarutse cyane ariko ndashima Imana cyane kuba mubohowe ndashima Imana cyane ku gikorwa Imana ikoze kuri no mugoroba ku gikorwa Uwiteka yerekanye kuri no saa afunguye umuryango wanyu usinzi ukurigenza sinzi nukubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana ngo Imana yitegetse byose biratungana hari byari byarananiwe uribuka utanga imitwaro itandukanye waravuze ngo ntabwo bizoshoboka ko wari uremerewe umutima wawe wari uremerewe ariko za saha yageze niyi Uwiteka ariyerekanye reka icubahiro n'amashimwe dukomeze kwizamurira ndabasabye mufashe ndabasigura byose byagiye kandi madame nizere kuza kumbabarira biragoye kuvuga mu bisanzwe naragiye mu nzira mbi itari nziza inzira y'ikuzimu je nahuye n'umugenzi wanje Bosiko aramuzi yabaye bosi turahura hanyuma ambwira ko nanje yomfasha kugira mbe bosi kuko nezange ndi mu buzima ego ambwiye ngo amfashe aranjana yo gutanga ibitambo nujya mwana yapfuye no kubera je ni igitambo natanga oya iyo yemeye kwihana akemera kwatura byose ceceka kwa Yesu ceceka oya ihangane gato ihangane kuko ariko aratura reka yature oya warakijijwe mbona ndavuga ko ndazimana ntuharire oya nusubire sheri imbabarire ceceka oya ceceka aha ni n'inda zose ziguma zivamo ni ukubera iyo nzira ya Sekibi nagiye kandi rwose ni bose ko niba ndondera ubu butunzi ndetse gusaba imbabarire Imana izogushumbusha shego ya ntusubire umukobwa wa Yesu ntabwo Imana yonezerwa ko ushobora kugeze ngaho ahubwo dusubire mu buzima kera nabonye ku by'ubuzima cyanyungu yabyo ndabihebye burundu sino nabisubiramo Jacobo makuru y'imisi meza mahoro Yesu nashimye ugize uti Yesu nashimye wono wahe nuwaducunguye Jacobo uwo mudamu avuze ngo iki eguye ni pasteri Jacobo uribuka icyo twasezeraniye hajya ahantu Jacobo chunga sana iminsi ibaye myinshi nakubona Jacobo ngo ugende nibisasu Jacobo imyaka ibaye myinshi Bosco Jacobo tuvugane gato yego nta kibazo iminsi myinshi Jacobo tutabonana Jacobo pole sana numvise umugore wawe umenga yarapfuye Sonia
Sonia ariko nubundi ndabona barazanye mushasha Jacobo ariko nubwo ne bamuzanya agenda nibisasu mu ntoki Jacobo nawe uraja pfe agira pfe nawe nurabana murajana Jacobo wagiye kure y'amategeko hamwe baduhaye Jacobo urayibuka Nshuti yanje Bosco ndakumva ubu ntitukiri kumwe na jewe nawe what ubu ntitukiri kumwe je nawe nararose izindi mbaraga nkurikira ziruta ziriya zaye kandi n'umugore wanje Sonia ariho ni muzima what mbere twararose n'ikindi kibono Bosco mva ndakubwire rero nakubwije ukuri jewe kuva uno mwanya umenye yuko namaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza uti narabonye izindi mbaraga ziruta ziriya ziwawe ugenderamo Jacobo acha brage kandi nawe wenda kubwira ikintu kimwe uti hanuye ngo wakira gakiza uve muri bijya bintu Bosco nuvuga wewe nyene Bosco uzorangiza nabi ibyo ari kukubwira nibyo uti ngwiki madam wakira gakiza uyu ni mama pastor amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo akugirire neza byo babyiza wemeye akagusengera araguhindura wongera kuba mushasha wongera kuvuka bushasha uza kugirire neza guhindura akugirire neza ukagirire neza mwene data Jacobo muragenda nibisasu mu ntoki ubu ngowe neza muri Yesu Jacobo inzira urimo chunga sana Jacobo chunga sana mu izina rya Yesu taona kandi bayi karibu kwa data aracaguza nabi mugeni akumodoka Jacobo uzoheza nabi umviriza ndakubwira wari ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza toka madame mu izina rya Yesu Jacobo uzoheza nabi utaona mama Mungu anakuona anataka uokoke na anataka kutoe kwenye njia ambayo ulifuatilia Jacobo uzoheza nabi tunakubwia wibwire Jacobo karibu uombewe toka kule Jacobo yasaze alikugira Yesu vrema Jacobo utaona
Yesu nashimye. Yesu nashimye. Nabahamagara nabone mutanyumvise. Yesu nashimye. Madame, winjiye gute ngaha? Ubusubigira kabiri duhuye madame. Yego wofugira kabiri. No murugo wanje madame urahashitse? Ndahashitse ariko ndagusabye mike cyane kugira ngo tuvugane. No masana. Ugize uti? Ndashaka umwanya muto cyane kugira ngo tuganire. Umwanya muto yituvugane. Yego. Madame. Ngunge. Ndagusabye. No murugo hapa? Yego. Madame, ndakubashye. Madame, ugerageze unyarutse hamu tugende. Ninde wakuguriye ubundi? Wezamu. Ciao hari. Ujya kintu mujyana. Nawe guhaye karibu. Yego nadose. Namakosa. Mutubabarire cyane. Icara karibu. Imana yambwiye ngo aka niko kanya ko kuyirondera. Niko kanya Imana iguhaye kuko usigaranye umwanya muto cyane. Imana irambwiye ngo nutanyarutsa hari icyo ugiye kubona kandi gikomeye cyane ku bugingo bwawe. Nagira nkubwira ko inzira waciyemo atari inzira waciyemo ari inzira iyovya, inzira waciyemo atana hamo yona gushikana, ariko inzira igushikana ni Yesu Kristo. Madame, geza ngaho. Madame, uranyubaho kukarenza. Madame, inzira kuzanyura yisi. Haguruka ugende kandi n'ijyambere n'ijyanye umugarutse mu rugo hapa. Ibigiye kukubaho. Toka kure madame. Ibigiye kukubaho. Madame. Ndagukarabye ko byose birarangiye. Numviriza madame. Ndakubashe madame. Ikijyamwishe kigutera gukomera. Ntuzongere kugaruka ngaha madame. Kubahane madame. Ndakubashe nk'umumama. Sawa. Ugize uti? Ibisigaye. Madame ugira icyoba. Toka kure madame. Urabona? Usenge Imana yaguhiki yengi senga ntani cumi nari mfise ariko nyimbi hakaritse satana cenyera ku mafaranga none ari baragira mburukira umugisha madame. Abantu basenga bose maze kubona bose nabakene n'abanyarikwa ariko ngo dusenge vraiment ngisenga nta kintu nari mfise kasiganira mu rugo kini kibazo gikomeye. Madame ari kibazo madame.
Ana mugore wanjye. Ana mugore wanjye. Ana mugore wanjye. Ana mugore wanjye. Mugore wanjye Ana. Ana mugore wanjye. Wari waragiye Ana. Izina rya Yesu. Uwo ni wowe. Ni wowe wabaye Bosco. Uwo ni wowe Bosco. Bosco byagenze gute? Bosco narakubwiye ureke gukurikira ubutunzi by'isi nta kamaro. Uri gukurikira Yesu. Urabona ko jemeze neza. Nakurikira umwami Yesu kandi meze neza. Ukurikira umwami Yesu nta buhombo. Nta ruhombo nubwo wokinwagira n'amaguru umugabo ukaba ufise amahoro ariko wera hari ingaruka yicaha. Iyi niyo mpembo y'ikuzimu rero bavuze. Kadusenge turakoka. Iyi niyo mpembo y'ikuzimu bavuze. Wakurikiye ubutunzi ariko urabona izina rya Yesu. Ndatura gukira mu izina rya Yesu.